umugabo rero aragenda ari agapambana yaronse ni bon muri enjoying yego yabuze naho umugore ibyo ntumubwira umugore urumva wewe nkubaki avuga ati nyine tubambane nuko hama wewe nawe nturi muri mudi yo kubambana cyangwa usanga nibanga rya fimbo ntajuzi basi utane basi nakamwe basi umva fimbo ico ndayikundira oya karagukura hajya muri bijya byumviro warimo kagushira mu bindi karakwimura namba ari umuntu wa mbere yahiriwe n'uwitwa umugore wanje kubera ko utamuca inyuma basi ndamuca inyuma je nukuruka Imana kugira umuryango wanje ubeho yego mba nabizi yashu hamiyo yashu ari igihe nyene ucu usanga rero mu rugo shika njyama nk'ikiziga kera ibintu bikimeze neza bro wazaba ngo akasa 11 uraza abagabo batarana n'abagore muri kino gisagara ngene bangana usanga umugore arara mu cyumba cyiwe n'umugabo arara mu cyumba cyiwe kandi ivyo vyose ndamaze kubona impamvu surtout rero nk'ubyo ugize nk'umwaka ukarongora umukobwa w'Ibujumbura ariko agomba abakobwa b'Ibujumbura nabo baragonga je ndubatse kandi wanashaka ntaranubaka nari Mr Vibe eje none ndakubenje ko ntari umurokore naraguturitsa agiye usanze mwigeto ndaba nakumanyura ariko ndarongora none je n'umugore wanye nashize mu nzu ntiyarafise abana ariko none twari barutse baze ko ngo karara kumena da tukira ariko mugabo narakijijwe mfise umugore umwe ariko twaturikije waraduturikije mubambe kabisa urumva rero daboro kugira ushobore gusakara neza uko mutwe wawe habameze habameze neza ko byose biva mu mutwe iyo ukubititse ebana nta kintu kiba byose ni mu mutwe umubiri no gushuka ndakubesha kiretse uri mumesha oya ariko nabajije nti kubera ko abagore bakunda basi bihora bishika abagore bakaja hanze n'abagabo bakaja hanze kenshi nizo ntambara hari umugabo umviriza hari kenshi umugabo usanga yagiye hanze agiye guca akanoti akajya ugakira mu bakobwa akanoti bazokwita mutama wapi mwaramutse neza abakunzi ba Yaga Tech TV turabakunda cyane mwaramutse neza namwiriwe bivanye naho muherereye twazananye n'umugenzi wacu igihangange dukunda kandi twubaha cyane ari we Simbizi wa Semavumba okay uyu munsi turi kumwe umugabo yubatse afite abana bangahe yubatse sorry muraza kumbabarira mbana n'umugore umwe n'abana babiri iyo utashira kumwe nawe kukavuga ati mbana n'umugore oya mbana n'umugore umwe n'abana babiri okay nakumviye mu rusengero iyo umuntu agiye kwipresent ashaka avuga ati ngo je ngo mfise umugore umwe ngo n'abana batatu mfise umugore sinzi akana nakurumva muri eglise oya kubera iki abagabo bose bakunda ngo mfise umugore umwe kubera n'ufise abagore babiri oya abagore babiri daboro ntibemewe abagore babiri ntibemewe itegeko ry'u Burundi ryemera umugore umwe urisi je nanje rero mbana n'umugore umwe n'abana babiri none ndakubaze kubera iki niyo bishitse bakazana wa kabiri canke wa gatatu ariko iyo bageze kwipresenta umva ngo mbana n'umugore umwe n'abana runaka oya mu bisanzwe ni kubera ofete itegeko dabord nta bagore babiri ryemera oya twebwe twaragize etat civil jewe umuntu yubatse biciye mu mategeko pana babandi bubaka bidaciye mu mategeko jewe baratwafishije turamara igihe tumanitse kugira ari nk'umuntu yoza kuvuga ati ubugeni ntibube azoziye kubibeshuza none nkaje urumva ntacu nohisha junzi wese arazi ko nubatse kandi je sinigera nambura impeta nawe no yambura iricafye erega impeta nibisanzwe nanje ngizi nanje ndazambaye none izo ko ari zo gushariza nico kimwe ni oya ariko izo ziho nizo gushariza cyo kimwe niyo wanje sawa ibi niyo gushariza nyene zena ko kiraga 10 nyene kari ngaho kirebanga je gari hari umudada twaye twicaranya mbwira yuko ngo ngurumva ngo n'umugenzi we yarahije kubura papa wiwe acambwiye ati ngurumva ngo n'umugenzi wanje ngo turi muri group imwe y'abasingo
group y'abasingo ariko nibyo reka nawe mbanze ndakurabira uzoyindangire nanje iyo group anje ninkwereka afimba kitwa fimbo wine kano kaboro kano ubikunda cyangwa uvyanye karazanza utegeza kugira vibe Mr Vibe wewe yavukanye fimbo muri we we nakendera ntirigwa ramwa fimbo ugeragire vibe kandi vibe yiwe arayamana no mu gitanda no mwibarabara ahantu hose mu gitanda ntiharage ya n'umwana wa diakoni oya navuze aryamye okay kuryama ugashaka kuburyamye ariko ukagira vibe nandi ko iza vibe za chitu oya yo mana wumvise umutindaro ticababaye ariko je ndubatse kandi wanashaka ntaranubaka nari Mr Vibe Eje nenda kubenje ko hari umurokore naraguturitsa agiye uzanze mwigeta ndabona kumanyura ariko ukiriza nanaje n'umugore wanye nashize mu nzu ntiyarafise abana ariko nje twari barutse baze ko ngo karara kumena da tukiraha ariko mugabo narakijijwe mfise umugore umwe ariko twaturikije waraduturikije mubambe kabisa urumva rero wewe ari kibazo abaje ati ngo none ko abagabo baza kudraga akaza kudraga afise n'umugore ariko ntavugisha ukuri ngo James umugore n'abana aje kukudragura umukobwa akabanza kwambura impeta yego akazi yayikuye hari abagabo benshi usanga batambaye alliance bagore mufise abagabo sivyo baze baverify impeta iricapa je nkaje urumva none ko hari ukubwira ngo yaramurenze ikurenga he ukayagutsa none ubwo bushobozi nabwo utabufise ukayaguza abo urumva babubatse yataragera ntibaba barabibagije umutima mana ubarimo ariko jewe nuko nyine atavyo njamo mugabo kandi ikindi naco rimwe je bagabo bubase ndabatahura batahura gute ntubavugire kubera ko nawe uri umugabo agabo base ndabatahura bugira inzwa n'umugabo aronka itiro bayagwanye canka ribura kubera abari kariyumvira iby'urugo reka burya urugo ni banga hagara abantu nibaze yuko amabanga arabubatse ari kubambana amabanga yabubatse barabyitiranye je nanzi ko ari ibyo kubambana ibanga yabubatse nawe mubambana amabanga yabubatse n'ubuzima je mbayemo oya ahubwo burya agenda igitabo cy'amabanga igitabo cy'amabanga ko agenda amaze umwaka ndakubwiza ukuri basi cyo sinzi peteze nambaje ntubatse nk'abandi bagabo hajya urinzi ubona umugabo zumutahura nabone hajya mu rugo niba byoroshye ndamutahura gute urazi impamvu simba ushobora gusanga hariho faiblesse y'umugabo na faiblesse y'umugore rero aho hose mugomba kuzishira hamwe umwe wese akamenya faiblesse ya mugenzi abagore bo muri Gen Z baragoye abagore muri TikTok d'abord bishinga amafilme bakishinga na TikTok ubwirize rero nk'umwakure ukarongora nk'umugore atakaza afise ho ubuhumiwe urazi impamvu yirirwa araba televiziyo cyangwa akirirwa muri TikTok cyangwa televiziyo rero ariko arabage amafilme y'amanovela hari igihe yibaza yuko burya buzima bw'amanovela aribwo buzima cyagomba kuzana mu rugo nagira ngo hajya ariko ariyigisha rero nkabona muri filme yuko umugore ashobora kuza asanze nk'umutwicaranye aho ni muri filme nk'utwicariye ngato turiko twakora ikiganiro canke wewe twahanye gahunda je nawe kugira dupange ivy'akazi kuno munsi ugasanga nk'umuntu ndakubwira ati bana duhurire he ndakubwira ati bana duhurire kuri Tampete kwa Muvayo canke duhurire Shewiri Bartender sibyo aho kuri Shewiri Bartender tuhahuriye kugira tuyage ivy'akazi hamadenku umugore nguyo bagacamubwira ati burya umugabo wawe ari Shewiri Bartender ari kumwe n'akakobwa karaho kitwa Sisi kandi aho ntaramenya sije ntazi ibyo turimo ico umugore kubera yibonye muri filme muri nuzenye muri novela azatora ibintu by'abandi biri hayi atumenagura iyo niyo rere abagore benshi bakunda uravyumva rero
D'abord ntabajije no kushika ntabajije karakimwe gusa mubwiye ngo ntazi nivyo muri ko murayaga urabyumva kwera gusoba yibereye hajya muhira acagumana ama complex yagiye mutundi dukobwa wabona yuko ari ivyo yuko yagiye mu bindi biko cyangwa ushitse uvuye ku kazi ngo uvuye muri za ndaya zawe kare urarushe n'akazi je ndashobora kuba ndiko ndapanga nk'akazi ugasanga nk'uwo munsi napambanye vyansi ko twebwe tubaho ku munsi cyo ubuzima bw'ubuntu bazokubeshi abuga n'abantu bake ngaha n'abantu bake ngaha bafise urugo ku makonte yabo usanga ari amahera yamaho nigikunda no kurondera ku munsi udakoze ndabikubwira utararongo uzobe warabimenye ni ku munsi urabyumva nk'ugasanga napambanye idiri rigiye gusha saa 8 z'ijoro D'abord umve ko mu mutwe kwanza afite stress ndiko ndarabati muhira ntegeza gutantanya amahera kandi umugore ari we yari kuguha nk'akamassage wewe rero nabona ivyo wabona ati uno mwanya ahantu ari yiseguye umukobwa afise itako ryera ya aramureze kubera iki mwama muhagarara ku matako yera none rigira rirahabura we rirahabura ariko kandi uvyibuke ngo inka yirabura nigisha amata yera no ari abo batajya ofisi je ntaryo ofisi ariko vraiment wewe usagasura kiza mugabo rero ari umukobwa aba wanashaka nyina ari mugabo rero acha kugira rero itako yera nindi aferi burya abagore na wewe n'umusi warongowe umugabo wawe ukumva si hari ikintu cya mbere uzokwiyumviye uzobona yuko afise urukobwa rufise itako rya jaune ya areze jaune ya bajaje ariko abagore benshi kandi uzovyumve nako abagabo benshi uzorabe munari kumwe mwibarabara agahura gusa n'umukobwa ingidi canka w'inzobe uzona gize ngo nka kugira kurabe bagusubira inyuma kurabe jewe nuduhuzu bawambaye oya urumva abantu muratandukanye rega hari ukundi by'inzobe hari ukundi byirabura ariko kandi ikintu misi yose cyama kigwisha abantu babagabo ingidi na jaune ya bajaje muri byo byose office iki jewe aje vraiment jendi nako ndi shokora ni po shokora uramaze kwiyumva yuko ukoresha umuntu wa accident jewe nabishatse ariko pana mwibarabara oya mwibarabara dufate nk'ubu nkajewe ndiko natwara imodoka nashangira kare tubizere kujya nkaraba kiretse nambaye za mpunzu z'urukoza soni kiretse wambaye nambaye za mpunzu z'urukoza soni fata rero kuko umugore wanje imeri nk'uko wawe ni keza nyene kari ngaho mugabo yaguma yikanga kari sympathique mwaga gafise po jaune umva rero agora kirera na ereramo ashiri white kabisa avuga ati ariko je nabajije kubera ko ingo z'iki gihe zose wama uzisangamwo intambara zidahera misi yose kandi ugiye kubiraba wamusanga bari muri za ntambara za wamvanze wagendanye n'akandi gakobwa canke wowe uri umugore ngo wagendanye n'undi musore hajya bavyita kuja kwipfubuza birakunda biraba yego ugaca usanga nizo ntambara zama mu ngo misi yose biva kuki ikintu bivako nukuri nivyo nigeze no kuvuga muri turiko turigishwa muri etat civile dufate nk'abagore basohoka ibari ingeso yego nukuri bari ingeso gute ibari ingeso nyene uko nyene umukobwa avuga ati bishobora guhazwa ikindi naco ibari ingeso cyo bivaye n'ivyo bayaramenyerejwe ko ndetse ukubesha ingo zubu sinibaza ko zihagaze mu kubambana kubambana ariko urumva uba ndabwira impamvu ingo zubu ntizihagaze kubambana mugabo rero mwakuze rero mwamenyereye kubambana mutazi yuko hariho ubuzima umuntu azohangana nabwo muri ico gihe urafatwa kuko ubu hari stress nyinshi urabyumva hari stress nyinshi ibintu birazimvye cyo ndetse ukubesha ku munsi
ku munsi nasumishije make kandi mfise famille y'abantu bangahe ni jewe umugore abana 2 abakozi 2 turi 6 muhira sivyo aga famille gato y'abantu 6 urumva ubu haboneka mu ijoro muhira mbo nkubu kubera ntwara umwana ku ishuri ntegerezwa kumutahana nundi je nshaka no kwirirwa no muhira nende ndako ntafise yo ntondaye sawa gaje nakazi mfise ntabwo je mbayeho gute gute mwana wa Chevale nyene azabaza tunone ukora iki uri umusuma urumva so rero ndiko ndaraba ingene ibintu biba bimeze ndabona neza yuko uravye ibiharuro vy'ubuzima ubu hari mu rugo bigaca bigwana nuko rero umugabo aba ari we mutwe w'urugo ategerezwa gupambana urumva neza yuko daboro kugira ushobore gusakara neza uko mutwe wawe habameze habameze neza ko byose biva iyo ukubititse ebana nta kintu kiba byose ni mu mutwe umubiri no gushuka urenda kubesha kiretse uri mumesha kiretse naramubwiye bisaba wamaneka agakarato ka fimbo mu nzu je nkanje urwo rwanje biragoye je mbafise ikarato urumva misi yose kubera stress ucuzuranywa yewe irara ku mutwe my godness bantu b'Imana muze murumva urumva kugira je urwo rwanje ndiko ndabikubwira stress zihari mu rugo none wowe twatanguye byanakoraniye gupresent ikiganiro haki kubera ntiwari bwamere neza urumva ko mu nyuma waciye ugira vibe jewe ntegereza kugira karatu ndagashira ku mutwe w'igitanda ni fimbo nyene urabyumva rero uravye stress zihari utashe mu rugo ufise stress d'abord umenye kandi yuko umugore muhira abakurindiriye nk'umugore kipa umugore ivyo bya stress yo ntumubwira oya hagukenere nawe waro ivyo d'abord kuko wewe fata umugore je sinzi mbishimira ngo sinzi umba je nambara ko umugore wanje yigira muhira bwaje umugore bimana namumenye hari ukuntu namumenye none kubera ko utomurondera akazi kugira ngo areke kwirwa muhira ico kimwe yari umugore yamenye umugore n'umundi umugore amahera y'umugore sayi wawe nayo umugore banze utereke yasipanze umviriza amahera y'umugore agumara y'umugore nyene isuya ko stress ziguma ari zazindi nyene kwa n'umugurumba umugabo rero aragenda ari agapambana yaronse ni bon muri enjoying yabuze naho umugore ibyo n'umugire umugore urumva wewe nkubake avuga ati nyine tubambane nuko hama wewe nawe nturi muri mudi yo kubambana nibanga rya fimbo ntayuzi basi utane basi nakamwe basi umva fimbo ico ndayikundira oya karagukura hajya muri bijya byumviro warimo kagushira mu bindi karakwimura ni byose bibera mu mutwe kwera byose babiri mu mutwe stress biri nga yamaze kudomina mu mutwe hamwe uvuga ati hamwe uryama uri kuraharura amabati ugize nk'Imana ugasanga usakaje nk'amabati ameze na ahandi hantu bikunde usakaje super bat bari fresh uri kuraharura umuraba gusa guharura imigongo y'amabati 2 3 wowe urumva kuri yumvira ejo nawe sitavyimbire navyafite nawe wewe nababona ati uvuye kubambana nta mvi ufise on stress je ndabwite mfise umuryango w'abantu 6 ku munsi nasumishije make n'ibihumbi 40 aho twari ibibayabaye aho nta nyama zirimo wizahe ndagara twangahe amakara ndabikubwira nta nyama ngahe irimo yego bravo je nukuruka Imana kugira umuryango wanje ubeho yego mba nabizi yashu hamiyo yashu ari igihe nyene ucu usanga rero mu rugo shika njyama nk'ikiziga kera ibintu bikimeze neza bro wazaba ngo akasa 11 oya ariko nabajije nti kubera ko abagore bakunda basi bihora bishika abagore bakaja hanze n'abagabo bakaja hanze kenshi nizo ntambara hari umugabo umviriza hari kenshi umugabo usanga yagiye hanze agiye guca kanoti akaja ugakira mu bakobwa kanoti bazokwita mutama wapi gicagira naco urumva hari igihe nk'umugabo je ndiko ndakubwira ingo zubu hari igihe ushobora kugwa
hari igihe usanga avuga ati ningirene ariko abagore ntaguciriyemo bashaka kuja hanze sivyo abagore kuja hanze bakavuga ati ni kubera ko umugabo wanje atamwanya mpa agaca yihura n'agasore hariya kamwihera umwanya gasanga namwe amaguru izantamba ati ni bya bindi rero ngo batamenya ubuzima bwubaho bugeze sivyo niyo mpamvu rero n'inganda niyo mpamvu ati je ariko namwe bw'abagabo muja hanze mugiye kurondera utudada tubagabanya za stress henda kwengene bica bimera kwera abo kadada nawo amasaha ukaronkera n'amasaha stress ziba zitaragwira kurushobore henda kwereka kanda go example ejo hier aga mfisemo message cy'umugore yanyandikiye ati nyaruka ati urazi ko wagize commande y'ubugari ati nyaruka ati ntimbusange bwagiye kwikoti ko yaramenyereye ko ndamubwiye ati bana ni mwisaye mwasanga ndacerewe gato ega nshyize mu hirwe bugari sinaburiye kitahora kuzana ibintu bitera stress na appetit kirahera ya majambo yandi nyene twariko turavuga uvuye oya sinavuye ahubwo ari indi affaire yavanye n'ibindi bintu twari apana jewe nta mugore wanje arigera mfatana n'umugore je kuva ndongoye kuva ndamushize mu nzu tuvuge rero we kuri umutagatifu gusa ibintu gusanyagiriza umva kubera urumva twabanye nyine mfisa abana atavyaye urumva rero none kubafasha none mbangize nabi oya kandi kirazira guta amaraso yawe ntabyo ndamubwira ngumva ngo bashaka ibintu byose ndamubwira byose mwana ndamurungikiye mahera Minervare mbanze kumusaba uruhusha abayafashije kuyaronda kandi ari wiwawe ariko kandi wibuke yuko wa wundi aza guha peti yo kuri telefone suko agukunda oya wewe agashaka kuguprofita agwe twatujambo twiza nawe uzogire nawe urumva yuko hari ikintu d'autre part arakigufasha aragustabiliza arakigufasha ariko nawe kandi ukamufasha urumva ngene babimeze no twe twubatse hari umugore agutera stress kandi iyo stress aguteye ariko kandi nawe birashika nawe kayiguteye none uraza abagabo batarana n'abagore muri kino gisagara ngene bangana usanga umugore arara mu cyumba ciwe n'umugabo arara mu cyumba ciwe kandi ivyo vyose ndamaze kubona impamvu surtout rero nk'ubyugize nk'umwaka ukarongora umukobwa w'Ibujumbura ariko agomba abakobwa b'Ibujumbura nabo baragonga kubera ikintu akubwira ati ncanji wacu oya rega n'uwarugurega nawe ntiyogenda waruguru abaruguru niko zuba oya ariko kandi ugiye kuri majorite y'abantu benshi ngaha ntibakira abaruguru abaruguru bavuye ruguru la majorite mvuze abakobwa usanga base babo babaha bafise amatongo ngama abana ba dadi niko tubiri aba bafise amatonga aba ayi baragoye ufuma base abantu baje bimanukiye bavuye iyo baje gusatira nga wavuga bati fyefye ni rugo none dufate iyo ndongora nk'umukobwa avuka nko mu Kirundo nk'Ibusoni canke mu turabiga mana imishiha mu Cankuzo niho kure uwo niyo gubaka yogubaka arakubwira ati ngo ndaje wacu asharabi yaje nucura rero bo ngaha ko uvuga uti bon hari nabatwebwe nyene umuntu avuga ati dushaka kubaka no vuga ati rero je kugira no baki reka nzano nyine utunyinyurana natwe bwara abandi bagabo nyine ndakubwiza ukuri ari abandi bagabo utaronse nyine umugore nyine munyinyurana ariko nuwo ngaha yitahuye babana ba dadi hari aba bashaka kubaka ariko agaca bahura n'abagabo bameze gute bameze nabi babatesha umurongo nivyo nkaje umugore wawe nta mugabo ashobora kuba nta muntu kuri isi y'Imana aba perfect jewe mvuga nivugira namba ari umuntu wa mbere yahiriwe n'uwitwa umugore wanjye kubera ko utamuca inyuma basi sindamuca inyuma cyangwa uri kurabimubwira gusa ariko mugabo naho ntamuca inyuma ndabona impamvu z'abandi bagabo baja hanze